hose arahatwira n'ugutwika everyday imbuga ziratwika. Yes. Alvin ba ndimbo yawe nkunda yambe no ndimo ndayikunda cyane. Sizi impamvu nayo. Bere bavuga imboga. Ifise ukuntu nyene urumva nyene ibara nta stress. She says she wanna pull up on me. Oh get down with me. She wanna do the dirty one. I wanna wa akalika niko kamutwika. Abamukanga n'abashaka. She does the dirty one. Physically fit, yeah. See that the dirty one. Physically fit, yeah, tangi. Hey, no good time, crazy. Kandi nateze gukwama. Hey, no good tweaker every day. TikTok. No good tweaker every day. Alright, no good guys, mwavyumvise. Turi muri Black Vegan The Star sisa ko twatwinga kumunsi muhambisha kumunsi wa gatanu. Yesisa indwi gushika cisa 10. Kano kandi ufise Alvin SMITH la voix original inka yari anye umutwe w'inka. Ndakunda ukuntu avuga ati jendi wacu behe muterere shirako ku bibassin. Yes, ni ariko ni kubera ibibassin. Ibibassin bana hariho nivyo byahagize mayarara erega ni mu buterere. No kupwala. Ariko badamo amukwewe ni muru intara ya Bururi. Entre temps ibintu by'Ibururi sinarinda bitse. Mvibururi normalement mugabo nyene buterere niyo nakuriye. Voilà. Myaka yose nuko niyo navuki Bururi mvuga yuko ari wacu kubera yuko bajava. Kandi urumva namye mjaye kuva kera ni wacu you know. Proudly Butererian. Yes, kuko je mvuze ngo aho wumva sinovuga ko mva mu buterere. Mvibururi but navukiye mu buterere nkaba nakuriye mu buterere. Voilà. Nivyo be. Nani karibu cyane Alvin SMITH. Merci beaucoup. Urameze neza? Ah très bien. Nawe ndashima kabisa ndashimona hano ni ryambere haje ketse mugagara wakunda kuza cyane mbwa ngaho ni ryambere. Mugagara ni nakunda kuza ariko ici c'est la première fois ndahaje. Ni hakugoye. Ntiyashobora kungora kubera yuko genda umusirimu ndi umunyamuji aragasona karafite location agasona barakugira massage badakoresha body to body watira bambwiye hajya go body to body desami rahira nukoze promo none ari kugira biba oya ntara kintu bisanzwe kugira ndabibaze ivyo cha body to body ndakoresha yavuye Alvin SMITH kumwe ahantu muri Kiriri Garden acha saba body to body narabajije warabaye canke warasabye narabajije nanze baraye guserera turumva twabonye hariho gym hariho n'ivya massage n'ibyo bitandukanye cha turabaza ati mbega hano hantu meze gute ati tubaze twumvize ngene yameze nangahe twirasire Alvin udatinya cyagenda kubaza namubwime babwiye wisami bamubwira ngaheka hana wibuka sinibuka oya mga body to body bavuze ngo ntibaho ahubwo ntibaho ahubwo massage ari yes ariko rero sasa rega body to body ntivyandikwa ivyo urabisaba nakantu kari apa kurumva sikintu kire kuri werega abantu bose bosaga abagabo bose bahugiye bagiye muri body to body akubona akantu kiyongerako yes ano kureo cyusanga rero ngaho onye nsanga kabisa bwa body to body mu majina abiri ni hatari yes ano Alvin SMITH la voix original indirimbo wakoze media twazige zitandukanye ariko hari indirimbo ya nyuma wahereje ko apani inye uri kumwe na ijya shasha apani ijya nyuma apani shasha muri kumwe na Katareya yava yari yagote menyesha razibagira sha burya Jeff indirimbo nyinshi ntumbaze iby'indirimbo yanje ufata YouTube arayuza ko ibintu kubyo nyaje ko atavyibuka ego cyane jewe shaka amafaranga ivyo bintu byo kuvuga ngo cano yanje ngo itegeza ngo gusa neza nk'umu artiste nije nibindaba jewe ikintu kinyinjiza amafaranga nico shira ku cano yanje urarundako yego ndarundako nko kwezi wowe ndamahanga atari banga kwezi jewe biravana na sadepa biravana n'ingene nkora aho wahomvye ukavuga ati kukwezi vraiment ndandura amasashe ni hehe wari wija ngahe aho wavuze ati jewe ku kwezi ndagura kaduze ni kama amasashe simbura $100 mvuze ngo nkore simbura 600 par mois ewana congratulations utapostinze indirimbo cyangwa yishizeko indirimbo je ntizinjiriza amafaranga akwari ngufi kwari ngufi yes bigani nkora na bijya bintu byose bitandukanye nkora nicyo binjiriza amafaranga ariko fi muziki si cyane ni mugiye abateri bake banashaka bakunda kwiyumvira ngo Alvin SMITH ngarakwiye ngo gukiranga indi konti iyindi channel ija kubijya bintu ngo hamanga kareka ngo intuze ya YouTube iri official y'indirimbo ikamira ipembeye kubera iki ba official y'indirimbo kubera iki nibo ijya YouTube iri hagiye ijya ni nk'ibotike ni ibotike
urayishyiramo ibintu bitandukanye kugira ngo abantu bashobore kuza gushorera kuko abantu bose bankunda si kuva ngo bankundira indirimbo gusa voilà sivyo hari abankunda ama vlog yanje kugira baze babone ivyiza by'igihugu hari abantu bakunda biga bigano shira ko vyo guteka hari abantu bakunda zirya parlosa kubera impanuro dutanga hari abantu bankundira indirimbo zanje hari abantu bankunda kubera ibintu byinshi imposta hajya rero urumva YouTube yanje iri hajya kugira ngo umwe wese ashobore kugira kujayo akaraba ikintu wewe ashimye yes urujya n'urubuga rwanje urubuga rero ruri hajya wenda kubaza kuri terrain y'umupira nta gihe habera ko imanza nta gihe habera ko hari n'igihe basengera voilà hari igihe ibikorane bibera kuri terrain y'umupira amasedrese busomesha inganyi mu gisagara n'ama église amakonsere sinzi ko maze kwibona ubu ama église hari n'amasalle de réception usanga mu minsi isanzwe n'ububare réception n'ububare dimanche n'ama église murakoze uyu mwaka tuvugana channel ya YouTube ya Alvin SMITH chako ibiganiro bingana gute ni umu artiste si umuririmbyi ni umu artiste bisigura yuko harimo ibintu byinshi harimo kuririmba harimo comedy harimo guteka izo zose ni rero channel ya Alvin SMITH ni umu artiste si umuririmbyi yes turetse umuziki turetse parlez-en turetse ibiganiro byo mu gikoni hari ibindi vyongerako yes filme amavlog filme ibintu bitanu vyose bade filme yatubwiye giye gusohoka mbe imeze gute kandi ngatwo tangura bwanje filme y'ubuzima bwiwe irisohoke vuba hako iyo vuba yabaye vuba nyene bavuga for this ufata urazi gituma kubera indirimbo ya nacenda yisohora ndashaka kwifokasinga kuri indirimbo yanje d'abord ngira ama media tour ndayigirire kugira sinda ivangire ama parapre ariko nikibuza yuko sora ama parloza kubera negezwa kujya kwaje kwa pla amijya filme kubera ari filme iri serie kandi ubuzima bwanjye kandi abantu benshi barindiranye igishika naciye mvuga reka nzobarondera umwanya mwiza amanda batemo ifime ivuga story yawe true story yawe bwawe yes byabisanga byose byukwa wambaye kwa kundi nashatse kuvuga aho navuye tu mu buterere n'ingene nahuye n'umuntu n'abantu bamwe baranzamura barahindura ubuzima nivyo nashatse gukina ko bijya abantu bari muri filme cyangwa waraba créer uko nyene bon mu bantu bazamuye ubuzima bwanje tuguma dore arimwo umugore wanje arimwo n'abandi bantu batandukanye mugabo sishobora kubaronka kugira ndabashire muri nuza mugabo cyashiramo abandi bantu bakina zijya role bakitwa igazira ryabo nyene oya nyene role bakina role kandi amazina atarajya nyene mugabo bakinja muri place y'abagufashije yes wow ikintu ciza bwo courage kandi YouTube yawe igeze kubabona 97 n'ibice gento turagiye silver silver nico ngashaka kuza ko nyene gikesho gwa silver akubwira ngo bagwa nk'umu artiste canke nk'iki wavye n'umu artiste jewe mu artiste muri bindi je ndibaza yuko bazokwandika umu artiste apana muri bindi ya kwera yuko naje zobabwira cyaza kwandika content creator peut-être wewe uri content creator voilà yuko je tugiye kuraba ikintu gituma je ngira abo subscribers bose sindirimbo man ni byinshi cyane rero sinibaza yuko bashobora kwandika yuko ngo jewe ndumuririmbyi gusa urabaye n'umujournaliste entre temps je ndibaza yuko kwandika content creator ni content creator ntabireba anyway mukuza ugazi kawe kamisi yose Alvin shakomeye ikintu kimwe watubwiye kuri YouTube ma winjiza ngena ashaka kubangana ku kwezi cyakomeye Alvin SMITH akora ibintu nk'igihumbi ku mwanya umwe kandi ibintu wanashaka kugeje kuri abo bantu bagiye batandukanye ukumviriza ibyo bavuga ubasigaye gushimira bwa Alvin bwira umukozi akomeye cyane umufighter kabisa bazi yajava gushika nahageze ubunye kabisa n'umuntu afise background nziza kandi je karakora kageze ugayiteza imbere uko ibintu byinshi cyari ubikora gute amcha kabiri naco cyakumenya gica kumara winza ku kwezi yose hamwe amahera amabiza gukoza yose hamwe atari ntuze atari novuga atari kuri navuze apara kuri YouTube kugwaza igituma yo vuze ku kwezi yo ninjiza amara menshi ni nkuko sohora menshi kuko ziya filime nkina shiramo amafaranga najewe naho ndayaronka yajya ama vlog ibi bintu byose nkora je byose birantora amafaranga kuko biri kose birakwinjiza menshi kuko bigaragara kutabihagarika ego ndinjiza ndabayeho man je ndabayeho ko risi bakoresha ugerageje ndabayeho neza bro ugerageje kura radio hariho muri 257 ni Rwanda muri best of ni heshi cyane wanashaka genda kuri byinshi twemeze yuko ubuzima bwa Alvin SMITH kano kanya ibice nka 90% cyangwa 80% bya bihagaze kuri social media 90% social media 10 nabisigiye nde ariko 90% je neza ni ijana kwijana ko nta bindi nkora oya ego ndakora n'ubushoferi
ndi umushoferi mugabo ivyo vyose kugira ndonke abantu ako nyine niko ndashaka ahubwo ko jewe mpava ngaruka ko Alvin SMITH yes kugira ndonke abantu bashorera kuri ivyo bintu by'ubushoferi nuko baba bamaze kubona ama publicité yanje kuri social media jewe ngerageje kuraba byose ni kuri social media ngerageje kuraba amwe mu mafoto cyangwa amavideo nigeze kuza ndakurikirana cyane gose ku mbuga zawe haragize nige nibaza ko uri umuturiste ego je urafise société ya tourisme gamcha la vache entertainment uyiponde yanyene ubawe bizaza ubawe kabisa ndafise na afishe nasohoye ni ngaha yose uranayazi kandi yes ndayazi ingene bigenda vyose nayo masite wayasavye nde uyushitse rero wabwo gusaba jewe Alvin SMITH la vache original je ko fa kugenda ibibanza by'igihugu byose uri exploiter bwoba ugatembereza mwabana tabwoba touristique ni bisaba gusaba kuko ni site ziri hajya kugira ngo abanyamahanga bashobore kuvisita wowe ukora nk'umukomisiyoneri akavuga ati je nshaka kubatwara mu Rusizi mugene kuraba ku Rusizi nshaka kubatwara ayo nzori ha donke ya mwebwe mwe ni mundihe ntabirifu jewe uriha uko tumuduga ukarihana jewe nyene kugutwara ko jewe ni jewe ngiye kukwereka aho hantu kuko ndashobora kumuduga uyitware mugabo ntushobora kuhamenya mugabo ko wajewe nzi amabarabara yose nuko bigenda umbukinga jewe umuduga wenyene yego umuduga wenyene agaca bookinga wenyene mutaba ndashaka umunsi uzobari hasi nk'imisi ibiri turi kumwe nta kibazo cyonyine gusa mu nzu yanje mba ndi muri apara mu nzu no nshatse kubwira umunsi wanje kugenda mba niriwe ndakora amaswat niriwe muri shooting amatournage y'ibintu mba niriwe ndiko ndakora ibintu mba nakoze mva hajya uri montingira kandi wenyene mva ku radio subira muri montage nyene byose ndi montingira yes montage video canke montage video okay je ndashaka umunsi zo kwishara si nk'umunsi umwe tuzokwirigwana yego kabisa je umpiyo mitwe yawe ako sha uyu mujama akunda no gufungura yes simerutse poste zawe z'inyama cyangwa imwikonje en fait dernièrement kubera gufungura cyane nace ntangura kuvyibuha ya kandi je sinkunda kuvyibuha urumva mbashaka kuguma ndi agarutse azokumena uwo mutwe sanze baravyibushe ya nana kimwe azo anyway reka turamutse niri nari aturamutse nawe wavuze ngo ntushaka kuba mugarukira mu bintu vyawe entre temps uwo muramutse niyo bagize nabi cha sinabura kumugarukana rega ni madamu man rega ayindi shwa waraheberanye hari nyine bihara nkasara nkavuga ati je sizosubira ariko mani biragoye bani no mufasha man none tugire gute mufasha kandi mufasha urumva numuntu agufasha aguma yentervena ako cyakoze abantu baguma bakura nibatekanye ini Black FM yego chako kabisa leo kwa Alvin SMITH la vashi mbeko zale kundimbo yawe wakoye na Katalea chakimwe na Kendo kwa mugigo cha Uganda indimbo bise naho na jabanda gusubiza gato mu ndimbo za Kera right size kunyemerera nta kibazo nsubizamo urabinyemerera ndakubaza indirimbo amajambo arivye mu ndirimbo wongera umbwira n'indirimbo yari titre yayo wenda kubaza amajambo ari mu ndimbo za waririmbye yego hambwa cumbwira titre izo ndirimbo yego twagiye hari ndumva vuga uti kubwa wijoro riba nk'igico iwawe na shitse ndimo kubwa wijoro riba nk'igico iwawe nashinze ndi mu nyishu I'm really low let me sing for you yo ndimo naririmbye umugore wanje ayo no mu clip bon naririmbye kuri abafana bose mugabo naririmbye ku bantu bose bakundana mugabo jewe dedicace special ku mugore wawe wow twagiye if you love me stop your nonsense because you make me cry all time every time Casanova cyakoze bani ivyo bibazo akaidetaka kwivye no kunora ide ufata birazana ufata icyane kiri nziza cyane raryoshe none copyright nayo je kunora ide muga ariko nzovuga nzovuga NB nota ben iyi idea nayikuye muri Black FM muri Black FM asante sana aho tukubita tano rero ngaho ufata iki sizokiwa kuri radio nkorerako izogora nk'ikiganiro nevi tu artist abanda ntuvugana amapara pretenda mubaza uko kuntu ariko zo ndavuga ko idea nayikuye iwawe kamene ariko urazi kituma nagatwaye nakantu keza kararyoshe wacha bukude aranyivya cyarabimbwiye afate jewe singunda kwiba hama uze kuvyumva mu nyidogere mu nyuma ndakubwira live kuburyo ucyumvise uzotuvuga sha yarabimbana ziwandanye uri umukingi wa rap ukiyita number 1 mu barapere umukingi wa rap ukiyita number 1 mu barapere moje papere shakuzani na brado fere fata make fata yindi tuve mu kibuga turabe urutu wundi nakarengura umukingi harabavuga ngo sindi kurapere iyo ndirimbo yitwa
Jera Fabilo indirimbo ya Jera Fabilo naco yitwa gute we na Fabilo telefone voilà Iyo ndirimbo imaze imyaka ine iri kuri YouTube yawe. ça fait 4 ans Imaze imyaka ine kuri YouTube. Itandatu ahubwo. ahubwo ngira ngo yanari Ni itandatu kuko ni video ya kabiri iri kuri YouTube yawe. Jera Fabilo namye ndamwemera, that's why twakoranye indirimbo kandi n'ubumenga muri close indirimbo yaranzamuye fuko abantu babimenya. Ese nkunda bya bindi abartiste bagira amabifu ku buryo utazofushimiye umuntu cyangwa umuntu afuye nugaca uvuga ngo Fabilo burya naramwemera na twarakoranye indirimbo. Jera Fabilo ni umuraperi wa mbere n'ubu mu Burundi nemera. Yego nta nundi yoza ntagira uwa kabiri. Oya Fabilo vararenze bro. Nasha inde Nasha nta numwe Fabilo vararenze bro. B-Face nta numwe ndakubwiye uko Jera Fabilo viwanje ni wa mbere. Kandi ngo turabajama vyatari oya mugabo jewe kuri ndakuvugiraho. Wanamuririmbye by the way wagize ni wa mbere. Wageze kugira challenge uramuririmba. Yes naririmbye abana bariruka ntibibuka ko abatamari bo bazizira nuko atabwengugira nayo ubundi wokira yacubira nkusha kumubira buryo uri mitiro y'imbuni ingonera. Petito mese ninde yakubeshe nguri master ugakakamangura pa faster bazumenye gutandukanya kwanza rap na hip hop apana rap ngo ni star na hip hop na yegege. Ariko naramucanye cyarashavura n'ifoto yo ndatabura kubera ishavu muri video. Urabona kuri live yanje abantu baguma bapartage bamwe babaye benshi bamaze kumva ko tuko twavuga urusaku bakunda urusaku. Yes nuko izizo twazishobora vyoshe kabisa izo wakoze ishobe zamye. Okay, she say she wanna pull up. She says she wanna pull up on me, get or get down with me. Utwika. Ai, kumwe na Dares. Ndima nkunda cyane. Yeah. Indivuga uti karibu bebe icara ngaho nkwe amusteri ndende akadaje jalu nihagiri nikigusifura ngugende kege say massage mugabire etage say oya sindi muri stage let's go say mukazindi danger fata microphone uhae akapela say chuma namba ya kont muhe amahera hera say sinja ibitagira ipiripiri sima udafisi nini ngo mukoresha ibisoni I don't care aya turi hanze wewe wowe ndinga kuri manete ucishyamo gakantu ka sima udafisi nini ngo mukoresha ibisoni. Anyway twanda twifurize naho yamaze gupasa tumifurize vyiza Juno ariko agira anniversaire. Yes Juno qui anniversaire c'était avant-hier si je me trompe pas. Bon anniversaire à toi Juno Kizingenza. Voilà ma hit kandi wigeze unyararaza yuko ma hit et encore de plus bagenda baranyararaza yuko ma hit ibaze sha et encore de plus kandi nakufasha na promotion na sha vraiment ton façon de bien parler le français. Merci. Habindi anyway akanyuma ngiye kubaza hushura imiyabaga cyakazi ibyo bipapa cyakazi ibyo bimama chekesa cyahaye abaraho byahaye nukuri byahaye omuhama bino bintu nakaja ehicana ku musozi wirenze gasambura amaza. Iyo ndirimbo yitwa Ndakadame. Ni ndirimbo ijya ndirimbo kumenga naho yigeze ishikaga nani vya kuko twayumvise kuri YouTube ni hit ariko mu buzima busanzwe kuri YouTube bien sûr. Yes ari indirimbo zigenda bayinuvire bayactualize quand même. Ari izi ndirimbo ziba hit mu buzima busanzwe zitaba hit kuri YouTube. Ego yes jewe nandibwiye yasohotse hamaze iminsi bagwaka indirimbo zibiri. Aga ucuvuga uti ndirimbo nzoyisohora ngeze ndi ku mupaka wayisohoreye none nayisohoye nagiye wari wagiye nyisize wamubwo ntiwagiye kujya ndirimbo ariko igitangaje iyi ndirimbo barayifatiye ibihano kandi batigeze bayivuga mu rutonde. Oya ntiyafatiye ibihano amaradiyo menshi amaradiyo ntibayivuze silencieuse amaradiyo ntigeze ayivuza mwami kandi batigeze bagira kandi iyo isohoka ubu bari kuyivuza ariko ahubwo yasohotse muri bya bihe nyene kandi amaradiyo menshi ako nawe washatse kuvyonga muri ya periode. Jewe ngenda nibihe jewe ndaprofita l'occasion katire temps kutarimbye kirungo none gamtama sinshaka
kubera afise umugore wowe urumva ariko nujya kuririmba by'abandi bagore ibanze ibyo bintu anyway nuko ariko by the way nibaza ikintu coba cabitumye Alvin Smith ni kuntu wahamaze guhagarikirwa indirimbo zibiri zose nawe cyo post ijya post uvuga uti je no ndirimbo kabisa yongeye gusohora n'ikibazo twese tumeze uku indi bagiye gusaba mbega imeze gute cyayitinya uzigituma kora ijya guhagarika indirimbo zanje bahagaritse ijya ndirimbo namaze kuyikora